Imiji bayifata FARDC ari hiri ariko no munsi FARDC irikirisubiza imwe mu miji bari barafashe irisubiza imiji komeye biba bigoye nivyo rero Tshisekedi yabanje kuyiga uruvuga ko habanje kuba ikintu cyo kuvuga ati tugomba abantu bose bavuga ikinyarwanda tubera imine tubakuremwo harabaye izindiro kritima rero mu nyuma za FARDC za FARDC harimo no kwinjiza wazalendo nico gituma ubona ubu igisirikare ca Kongo kiri stable kabisa nico gituma ubona kiri stable nico gituma ubona bagenda za Masisi Warungu Mwenga hariya ntuzenya Shabunda bagakora ibitero sindamusiga bakabirukana mu M23 ego ikindi ntuzenya Tshisekedi yaciye akora ico bita gushiramo amafaranga cyane mu gisirikare agura indege zigezweho z'intambara hari indege zigezweho z'intambara M23 idafise ubushobozi bwo kugira bwo kuzigura cyangwa kuzirasa mugabe igitangaje bamaze kugira gufata ubwo butegetsi nta musirikare n'umwe yadugijwe w'umunyamurenge byumvikana ko abanyamurenge barakoreshejwe kugira ngo babicitwaze rero birumvikana neza ko James Kabarebe yagize rokritema ni naco gituma abanyarwanda gihe baje muri Kongo ku intwaro ya Tshisekedi bari bazi bivanye n'akarere bapanze ubundi baje abanyarwanda bari bazi ko muri Kongo bagenda bashiraho bashatse niko bari baragiteguye yego Yes mwiriwe cyangwa mwaramutse uca wishura bivanye naho uherereye comme d'habitude am your boy Alpha Burundi ndakwifuriza amahoro amahera n'amagara meza kugira ngo bandanye umererwa neza jewe meze neza sinzi naho ukumeze ushaka uvyandika no muri commentaire kambwira ukumerewe uno munsi ni indi ncuro nagarukanye Liam Promoter imbere za kamera uno munsi ntari behind camera ubugira kandi aje kutubwira ibitandukanye Liam Promoter karibu cyane yes ka tugere turamusa abantu badukurikirana ujya n'abantu badukurikirana je ndakunda kuvuga ko ari abasirimu cyane n'abasirimu gose ko ufashe umwanya wawe urenga iminota 40 ukumviriza ibyo umuntu ariko aravuga iyo muntu bari amaze kumuha agaciro so mu byubahiro byabo turabaramukije ahantu hose bari abari mu Burundi hanze y'u Burundi ndavuga South Africa Canada Etats-Unis Australia Zambia Rwanda n'ahandi abantu bose ndazi ko aho hantu hose ndazi ko tubafise abantu badukurikirana kura ko bamaze kutwizera bakizera ibyo tubashikiriza turabaramukije cyane twongera twifuza ko abatarakora subscribe kuri runo rubuga bubandanya babikora kugira ngo tugire umuryango wagutse cyane gose ego nizere ko nawe umeze neza Alpha je meze neza ndashima kabisa ono musiriam jewe nagiza makenga samakenga ahubwo niyumviriye ndavuga ati bino bintu bimeze gute reka nitabaze Liam Promoter kugira ngo ashobore kumbwira ica bivugako intambara iri kirabera muri Kongo ntaguciriyemo ivyo ngo by Fred hari abantu ngadukoze igare utabivuze yego tuzatwumva telefone tuno munsi mwadekonye reka tubanze duce mu vyunguka kugira ngo tubandanya kwamamaza yego ni muri Unaskoki ni wa umugambi wa wundi nyene nibaza ko Unaskoki bamaze kuyimenyera barayimenya tongera tunashimira abantu bose batwaka nimero yo muri Unaskoki kuboza baragerageza bakabakontakta kugira ngo bibandanye bimeze neza cyane muri Unaskoki bahamagarira abarundi bose kurima igitego cy'ikibonobono ego ababishoboye cyane bakiribe ku bwinshi abatabishoboye nabo ni muri ibiti bitatu bagira ka effort bateye ibiti bitatu kugira ngo dushike mu mbona kazoza imeze neza cyane gose bahamagarira abarundi bose gutwara imitaha ibihumbi 12 12000 iyo utanze ubutayi wa 12000 umunyamuryango wa Unaskoki umaze kuba rero umunyamuryango ikintu ca mbere gikogwa bakubonyemo ubutwari cyangwa ubushobozi baraguha akazi by free ego aho bidabivuze kubera ko dufise abantu benshi babiboneye ngaha bamaze no kwaronkera akazi of course warashima bamwe bakaba n'indongozi bakagira ivyo babashinze batwara imitahe rero ni umutahe 12,000 gusa upfumo utwara na famille yawe yose kuko ni imitahe yunguka of course imitahe yunguka kandi ibintu biri seriye cyane nuko hama ku mugwa building company ni kwa kundi nyene ni company yubaka amazu abantu bose badazi ko abantu barundi benshi bari mu bihe byo kubaka amazu nyimukene abantu bakubakira urashobora kutwakura cyangwa ukatwandikira tukabaha aba engineer bizewe cyane kandi babizi neza gose barakwereka amazu plan y'abazu ukicagura bavuga ati jewe ni sawa cyangwa ukababwira ukuntu ushaka bakagucapira plan bakayikwereka wishimye bakayiguha
uko nyene ego tunashimira abantu bose bamaze kumva uri mugambi batwandikira akatubwira igende bimeze ko twaremereye abantu ko tutangura vuba gushika ku matere tukabereka ibikorwa biko biragenda bigenda ego batanga inzu ku mwanya mwavuganiye ko kandi biba vyizewe cyane n'abantu babizegwa gose kandi n'abantu babinonosoye badatomboza ivyo bakora kabisa reka rero neza na neza twinjire mu kiganiro tugishikanemo amaguru abiri jewe nashatse ko wogira icyo uvuze ku ntambara iri kwibera muri Kongo intambara iri kwibera muri Kongo mu gihe cyaheze twabona FARDC igisirikare cy'igihugu ca Kongo bagenda bagifatana imiji gitandukanye ndavuga umuhari M23 imiji kandi komakomeye bagiye bayifatana ico gisirikare ariko uno munsi tukaba tubona ibintu byarahindutse novuga ko uruhigi rwahindukiye mbega je ko byancanze ndiko ndiyumvira eske ko abahora batera ni babandi nyene imiji bayifata FARDC ari hiri ariko uno munsi FARDC irikirisubiza imwe mu miji bari barafashe irikirisubiza imiji komeye ego none we kubgawe nk'umuntu abizobereyemwo abikurikiranira hafi ibanga rya FARDC uno munsi we wibaza ko ryo barira aririye nta mwene wacu nta banga na rimwe je nabanda bivuga nta banga na rimwe rihari kongera kirakoresha atari kuba abapatriote gukunda igihugu no kuvuga Kongo ikibazo yamye ifise kuva kera kandi nakivuge Kongo yamye ifise igisirikare kiri infiltré kuva kuri Mobutu kuduga igisigara cya Kongo camye kibangamiwe kubera ko baratewe ntibabimenya batewe mu gisirikare ndani ntibabimenya kuko urazi ko James Kabarebe yatwaye etat major igihe bakuye mu buto sivyo ibaze igihugu cya Kongo muri etat major gitwarwa n'umunyarwanda birumvikana neza ko recruitment zabaye zose zari z'abanyarwanda sivyo kandi ico gihe bagenda muri Kongo iminsi yose bavuga ko bagiye gutabara umunyamurenge ariko ndagubwije ukuri ico gihe James Kabarebe baje muri etat major abanyamurenge ntibigeze baje mu gisirikare bisigura ko abanyamurenge baba icitwazo c'abanyarwanda umunyamurenge guteranya FDLR bizana inzahabu umunyamurenge guteranya FDLR bazikara intera hamwe bavuga ko zakoze genocide ku butegetsi bwa Habyarimana rero ufasha aba FDLR ukabateranya n'abanyamurenge babyara inzahabu zisohoka muri Kongo zija mu Rwanda no kuvuga u Rwanda ruza ari ibyo bibiri bateranije ivyitwazo bibiri bakoresha gutabara umunyamurenge ariko arabangamirwa n'igihugu cya Kongo tugiye no kurondera intera hamwe zakoze genocide mu Rwanda bakaca binjira rero ico gihe kuri ntuzenya niyo piyo bagiye bashira imbere mugabe igitangaje bamaze kugira gufata ubwo butegetsi nta musirikare n'umwe yadugijwe w'umunyamurenge byumvikana ko abanyamurenge barakoreshejwe kugira ngo babicitwaze rero birumvikana neza ko James Kabarebe yagize recruitment ni naco gituma abanyarwanda igihe baje muri Kongo ku intwaro ya Tshisekedi bari bazi bivanye n'akarere bapanze ubundi baje abanyarwanda bari bazi ko muri Kongo bagenda bashiraho bashatse niko bari baragiteguye niyo mpamvu Tshisekedi ajya ni umugabo akomeye cyane kubera ko Tshisekedi mu minsi ya mbere urabona rero wari wabajije ati nirihe banga bariko barakoresha mu minsi ya mbere urabona ko bafashwe ko imiji yagendera fatwa kandi urabona ko batagwana bisigura ko ni ca gisirikare ca James Kabarebe yinziza ku ntwaro yiwe muri Kongo kikibandanya kuko ndibuka ko James Kabarebe yafashe Rwanda rero mu matrante kijagi birumvikana ko hari abasirikare bari mu maventa yari yinjije kugeza n'isaha bari babicocoro bakiri mu gisirikare kandi ubu barakomeye ibicocoro nivyo rero byeriko biragwana ino ntambara rero Tshisekedi yaravyitegereje aca koresha ikintu ca mbere citwa diplomasi ibi kuganira kuko yabona nti je nkakoresha umuheto mu intango hari ukuntu ubwira étude de terrain urabizi canke étude de marché hari muri entrepreneuria rero yakoze étude de terrain arabanza arabatera imeze gute sivyo niho hacibona havuka Wazalendo
kuko Wazalendo cabaye igisirikare ca kabiri kije gukompleta FARDC kuko bwe biboneka ko FARDC yarimo abagambanyi benshi. Rero ngerageje kugutahura neza igisirikare cya FARDC cico gihe nticashobora kugwana na M23 yavuye muri Rwanda kandi ari bamwe erega ni nka 50-50 no kuvuga nimba abakongomani bari jana M23 yari fisa bayujana nyene. Urumva kuvuga byari bigoye cyane kugwanya umwansi mugihe utazi wo muhagararanye katari umwansi biba bigoye. Nivyo rero Tshisekedi yabanje kuyiga uruvuga ko habanje kuba ikintu cyo kuvuga ati tugomba abantu bose bavuga ikinyarwanda tubera imine tubakuremo. Harabaye izindiro kritima rero mu nyuma za FARDC harimo no kwinjiza Wazalendo. Nico gituma ubona ubu igisirikare ca Kongo kiri stable kabisa. Nico gituma ubona kiri stable. Nico gituma ubona bagenda za Masisi, Warungu, Mwenga hariya, Ntuzenya Shabunda bagakora ibitero sindamusiga bakabirukana mu M23. Ego. Ikindi Ntuzenya Tshisekedi yaciye akora ico bita gushiramo amafaranga cyane mu gisirikare. Agura indege zigezweho z'intambara. Hari indege zigezweho z'intambara M23 idafise ubushobozi bwo kugira bwo kuzigura cyangwa kuzirasa. Urumva? Ego. Kuko muhanganya kushije amafaranga oya nta kundi yamaze ko investisa abakurenze. Naho rero Ntuzenya ariko arabarushiriza. Sivyo urabona ko imijiri kirafatwa agenda yigarura ubuce butandukanye iki niki bieto burumva na Bukavu bayifashe. Urabona ko ari kwagerageza kuvuga ibiganiro gukira ibiganiro. Ikibazo rero gihari uwo mwanya muri Kongo abantu baravuga ati none kubera iki Bukavu idafatwa canke Goma kandi tubona ubu basigaye bafise inguvu zikwiye. Ubundi rero M23 uko ntigwana yinyegeza mu banyagihugu. Urumva iyo ntamba biragoye kumutandukanya n'umunyagihugu. Ntibwira basi biragoye ntibwira basi abanyagihugu ati egera inyuma cyangwa hano muhave mukinjure haraza kubera imigwano kugira ngo ni oya ahubwo iragwana ikacinyegeza mu banyagihugu. Aho biba bigoye. Tshisekedi rero biba bigoye. FARDC nayo ntishobora kwataka itashoboye gutandukanya umunyagihugu n'umuroberi. Nico gituma uhora ubona kenshi iyo bakubise nk'igitera ahantu bakabomora. Itangazo rya mbere risohoka rya Wazalendo rya M23 FARDC iramaze abanyagihugu canke irikikora genocide. Urumva kubera iki nijo gene umva bagira ropi bakaca bagira mu banyagihugu. Nico gituma ubona ubu bigoye kwirukana mujya muje wa Bukavu kubera ko baracanze n'abanyagihugu hari inzira karengane nyinshi zohapfira. Ariko ku vy'ukuri ibigaragara M23 yararangiye yaraheze nta bushobozi bagifise. None ko bicanga n'abanyagihugu iyo yindi miji bariko barafata yo nta banyagihugu barimo canke hoho barashobora kuba difference. Iyo yindi miji ikuntu bigenda mu bisanzwe abanyarwanda ntibigeze bafata Kongo mu byahatari. Ubundi mice ibintu tuzi bafashe bakanahifotoreza bakatwereka amafoto bagatumira n'ibinyamakuru basidakwereke ko iyindi miji itafashwe. Bukavu na Goma ntiwabona abanyamakuru bo mu Rwanda harimo Baskovya bagenda ku matera bahifotoreza bakoresha ibiganiro. Iyo yindi miji urigira ubona bajayo no kuvuga iki rero bafise ico bita propaganda. Barashaka kuvuga ati Kamenge yafashwe bari nko mu Kanyosha kugira ngo abantu begereye Kamenge babe barahunga. Sivyo kandi abantu bamaze guhunga nyene ucumenga aho hantu hamaze gufata kugira ngo baze gukora operation nabajye abantu bahanganye bavuga ati mama we n'umuntu n'umusirikare yari yacatse kuja mu Kamenge ntabe akijayo. Iyo ni strategy bakoresha ku rugamba yitwa manipulation de la population abantu barabana. No kuvuga rero yagiye indi mije ntiyagize hajya bose ekaye urumva rega M23 wayigwanisha social media none ntuzi ko bavuga ati upira turaje. Bari ku kilometero 500 none bataranahegereza. Wewe uvuga ngo turaje uvira muri akararo kafi ntibavuze ngo Leopold ngo yabaye nani ngo yafashwe ko president yahunze. No kuvuga u Rwanda egare ikinyoma buryo u Rwanda rico risigura u Rwanda isigura ikinyoma cyo gituma ubona keshe abanyarwanda nta kuri bavuga. Kinyoma ni kinyoma basi bro tubidefinise neza. Oya mugabe twa tuvanze ibintu no kuvuga ndaza kubivuga nitwahagera neza aho hantu. No kuvuga nta miji nimwe abanyagihugu bariko barahonerayo kubera ko ntayo bayigeze bafata.
Yego. Yeah. Donc ngerageje gutahura neza bafata social media bakavuga ko bahafashe batarahashika. Nico kigwanisho busanzwe kugira ngo abantu bagira ubwoba. Muri politiki hakora ibintu bitatu cya gisirikare. Nico gituma igihugu kiteza kugira ibyo bintu bitatu. Ufise ibyo bintu bitatu uburi capable yo gutsinda umwansi uwari we wese. Igiru ca mbere n'amafaranga, amahera, investissement mu rugamba, n'amafaranga. Icya kabiri ni gisirikare. Yego. Icya gatatu ni social media. Social media twoyifatira hamwe na media muri rusange. Bikukuno rero si ikora propaganda ati turaje Uvira abanyagihugu bagatangura guhunga sibyo bakadesda donc kugira ngo mube mugishobora kuba muri stable n'ikigwanisho gikaze. Okay. Nimba ubona mu Burundi harabaye ituze nuko rata twagerageje kugira ibinyamakuru bivuga cyane bikavuga ukuri kubutaka tukabeshuza nivyo bavuze. Roje ndibuka igihe batangwe kuvuga ibintu bya Uvira ora kaba media mu Burundi yasa nayaryamye. Ubona ko banavuga ngo Uvira ngo tuyifashe ngo tuja dushika mu Burundi byo telefone ati ugire stock y'ukwezi kose kuko turashobora no kudasohoka. Urumva bro? Ego. Nukuvuga ko igihosha ariko kirafata. Ego. Je ndavuga ati no impossible chapati. Ego. Niko biri rero. Aho birumvikana cyane. None ko u Rwanda kugeza isaha bariko baravuga ko igisirikare cy'u Burundi kibabangamiye cyane. Mbega kubabangamira kibabangamiye mu yihe way? Igisirikare cy'u Burundi impamvu kibabangamiye no kuvuga nakubwiye ko bari bafise plan bari barapanze kandi iyo plan yari ngombwa bayigereko kubera ko uravye imyaka yose yaheze u Rwanda rwamye rufata Kongo ko rushatse. Ego. Rugahindagura aba president uko rushatse. Sivyo? Ico gihe rero nyimba aha mu Burundi hari intwaro zibashigikiye. Urumva zitababuza nkuko biriko biraba. Urumva? Donc ubu twagiye kwivanga mu vy'u Rwanda na Kongo. Oya ntitwivanze mu busanzwe u Burundi twagiye gutabara umubano. Burundi barafise amasezerano yo gukorana mu bya gisirikare n'igihugu ca Kongo. Okay. Iyo rero igihugu kibazo kugirira amasezerano yo gukorana mu bya gisirikare gitewe ico gihugu kiri capable kugenda gutabara kandi ku nyungu zacu kubera ko tuzi ko umu M23 ashobora kuza yigize rede tabara. Ego. Sivyo? Bafashe Uvira tuba turi menace kuko turi a quelques kilomètres ya Uvira. Ni zike cyane. Sivyo? Rero igisirikare cy'u Burundi impamvu bavuga ko cababereye intamba. Urumva no gutabara umubanyi twongera tunakinga kwinjira iwacu. Twongera twiproteja. Rero novuga ko bamaze kuba desi. Sibyo? Urazi ko bagize twababereye intamba. Urazi ko banditse ibintu byinshi bagirize igisirikare cyacu ko kiriko kiragiraho nyabwoko y'abanyamurenge. Abanyamurenge bari ngaha mu Burundi bakabivuguruza. Abanyamurenge bari hanze bakavuga ati abarundi reka kubabeshera abarundi badufashe neza. Kube ngaha mu Burundi umwene gihugu w'umunyamurenge yiga ku mashuri umurundi yigako afise uburenganzira ahabwa ari gihugu nk'uko umunyamurenge. Bose twese ngaha turangana abanyamurenge imbere y'amategeko. Nta munyamurenge uva ko babibeshuza bavuga ati nimareke kubeshera abanyamurenge. Ibyo byose babigira kugira ngo amakungu avuga ati aremera igisirikare cy'u Burundi avuga ati kura abasirikare muri Kongo. Frere iyo abasirikare bacu baba batari muri Kongo. Iyi Kongo tuko turavuga ubu tuko tuyaga ibindi. Urumva? Rero no kuvuga iki abarundi hari umurongo batanze utukura. Kirazira. Umurongo utukura. Ibintu byo kuza Uvira ntibibaho ni propaganda ibintu bandika urumva. Barashobora kuvugana hagati yabo ati tugire propaganda yo ko Uvira ifashwe. Ico gituma ukibona haje ibinyamakuru byose byo mu Rwanda bivyandika. Mugabo siko biri. Abari kuri tele barabizi. Nibaza ko hamwe Uvira yoba yafashwe mugatumba two kwakira abantu benshi bahunga. Twaca tubibona direct. Ntibibaho. Ntivyo kunda baba bariko barabesha. Ntibibaho gufata Uvira n'indoto kandi ntibinabaho. Bareke kwidigadiga. Urumva kwidigadiga rero igisigara cy'u Burundi ahantu hose kiri barakiyaga. Aho cyose kiri baravuga ati abasikare uraza hari mahoro n'umutekano. Za Centrafrique urabibona za Somalia hose. Sasa igisega cy'u Burundi muhungu n'injyamu. Ego. Bajya aho bari. Bajya aho ari ntagakacira. Bubahwe kabisa. Nico gituma rero bateza kubivuga ariko umusirikare w'umurundi ahari afise discipline afise ico bita professionalisme mu kazi.
rero bazoguma babangamira nibareke kwataka Kongo kugira ngo ntibasubire kubabangamira nibabireke kubera ko nta ntuze bariko bakina hadakinika bariko bakina hadakinika kandi urumva ko ibyo bashaka byose ko oya ntibishobora gukunda mugihe bariko barafata direction yo gushaka guhangana n'ingabo z'u Burundi ntibishobora nigamaze kujamo umusirikare w'u Burundi biba byanze none basakaruro ka hafi frere we nguvu wakoresheje gukavuna Goma ni miji iteye imbere kurusha Uvira basi tubishire muri logique isanzwe none izo nguvu zakunane kuzikoresha muri Uvira numva ko ahantu hari mu gutukura kwe ego kabisa baba batakabya tesika z'uburu baratubanga barabizi barabizi ko igitsirikare cyacu FDNB bubahwe cyane bubahwe gose reka rero ndagushimire kuri kano kanya na bintu dusiguriye je numva ndabitahuye gose aba ariko baradukurikirana nabo tubashimire ku kanya kanyu hakaba hari ico utatahuye canke hariho point ushaka ko umusesanguzi wacu akora ko byandike muri commentaire ni bon sana acha bigusesangurira tuca dukora ikiganiro gikurikira hama tukabiyaga ko neza tukatahuzanya uko ibintu bimeze nizera neza ko igihugu cacu kimeze neza umutekano ari wose amahoro turayafise ebana ndagushimire gose Mr. Liam Promoter ndadushimira bari ko baradukurikirana imana ibahezagire cyane ciao